bro wabonye kuntu agakina oya ujyana muri kigese wowe ushobora kurekiperera muri senka Claude nawe yarasetse yarekipereye muri uko beha yari yasize kwanga yari yasize ko kenze miri ciwa kwita rero nuko nirundurundije amafaranga bitya natwe turaza kurira hajya ndatimba we niwe ukunda kubonoka maze tugere tuyamusabe ukawe ni utangura kuyamusaba oho no barije ntangura tuza kumukubita ikiwane kimeze gute kugira ngo bikunda duha amafaranga muze nawe ko no turabitsi tuza kumubwira kari masirigisyo masirigisyo none ko nisiriko sivyo reka muze yariza 6 ya kera aho yoca yumva nyine kuvuza ibintu bitabaho yiza 6 ya kera reka ujya yamvuze ngo mu masirigisyo atovyumva oho aza kuba yumvise kuvuza ibintu by'ububani kuvuga rero twebwe bebasha tuca tumuhenda ko baciye baduca amande maze kuvugana na muganga ko baciye baduca amande yaho kubera ngo twatete ngo twabana babagabo buga ngo umaze kuba waratwere gose asaba yuko bagucana amande tuca tumucanganga kabisa ko tugenda twabivuganye nituze kubambagurikira imbere yiwe atabona ko ari kiwana no kuvuga musaba senkane wewe senkane na jewe senkane aca duhiraye tugenda kutiyaga tudanga tuzaguprasa bene Bene kumera twati ega bisaba ko turusha Claude we nyamba tavyubona anyamera yariye ni makeya bisaba ko tumusubiza none yaprasa jekenze acarekiperera muri senkane twe natwe tuzaguprasa bene duce turekiperera nko muri swasane ayo nyene oya turaza gukwita niraki ntaje Johnson arashaka arasumba basi tuze guprasa nka taranisenge duce turekiperera mu makatire ni 25 ubwira tuze gukina imikino ine we urafyibuka muzee ukabambagurikira imbere yiwe acabutweti yangu je kunoti narapfuye hajya n'umusaraba nona uri gatare kare tubambagurike tugira abanone muhamagare muzee mane kugira ngo ducunge umwanya umwete wewe muhamagare we ntiko nkari muhamagare wewe oya nagukarira gute nana kimwe kubwira we muhamagare ya man jewe canyicura bize cyo kugira reka umwana w'umuhungu muzee nyene ndifo yuko uzuramwereka ko wakutse nahandi hogumye wigirisha ibintu by'amasoni azoguma nyene yagukariye oya muje ishwe wanoze ko basi uri kuravyibagira ziko uhoro wana nkorera basi wewe yenda munzanye ko ibintu byo ndabizi hajya bisaba ko umushingisha ntanye nukamwereka ko wakuze reka kwikukira peti yangu urabikorera oya papa jarankarira gose ahubwo wowe ko ariho mumvikana muhamagara nawe aho nayo uzoba ufite imyaka 45 azoguma yagukariye azoguma yanagutonoye kandi ufise umugore n'abana basi ndamuhamagare wowe uciye musaba muhikijanye no kumusaba yana ku mahero ujya muzeye cha kwica ubwo reka ndamuhamagare uciye musaba mugabo mu mpende ninagira oya nta nakimi narije namuhamagaye hari ngorane nimwe nuko ntanze kuvuka we ni uzi no gutimba nkuwo guca nyene wica mu muntu oya cyo gutangura kuvuka nibyo gutimba ibyo ntibisa ibyo ntibisa aseka nimbishe we muhamagaye ngira aratwica muhamagaye we papa naramenyereye kunyomanga ne ntibona ko nashitse God of Jesus, see my head. ngenda muhamagare yaje rero mubwire wewe usure mukuru ndi mukuru we wavuze ndamuhamagare kugira ngo tumubwire nagira nyene ucumubwire yawe mubwire ne mubona ndamubona gusa nyene mubwire nta nakimwe ngomba nkubita acha kubwira mubwire nta nakimwe mubwire wawe oya papa n'umunyamahoro Nitse bintu mushaka kumbwira murinda gusigana ngo mubwire ubundi naye ngo mubwire murafise ibintu nyene mushaka kumbwira bibateye isoni yuko atanumwe yo kwica mu mugabo muri mwebwe ngo aheza mbwira ico kintu mu mpamagari we namanda kubwira kuri njangwa aba nurasuriye gutinya papa dukeneye amahera y'amasirigisyo ukanabwigongo yankandagira bitabo masirigisyo nigiki papa mama dukeneye amahera ya circoncision ibyo bintu mumbwira by'igifaransa je ntumva umwe ngo ni mati ngo makurigisyo hamba ari matirigisyo ngo makura kisyo je muraze ko atagifaransa nize nimugerageze mumbwire mu kirundi je nta gifaransa nize ibyo bintu ni mu misigurire mu kirundi papa ivyo vy'amatibirisyo matiribisyo musigure neza ibyo bintu uri kuravuga we ntibibaho aho jama navuze igifaransa kirimo firingisi mba nadugije agakarbonate gakeya n'agasukari keshi n'akunyu gakeya nivyo bitwa firingisi rega aho mba navuze igifaransa oya tibirisyo oya umviriza papa manka
ni circoncision kwa kundi nyene urabona twebwe ko dugize imyaka myinshi turi abana b'abahungu tutaragira contre érection à la poubelle. None jewe ndabaze musigure by'ukuri mu mwiza kuri mwahungu banje none mwombarira wewe jire wewe ufise imyaka 25 Eric afise 29 none mwombarira uko mugeze umaya ino saha mutaragirisha mutaragenda kwisiramuza mungana gucyo none waraduhaye amerega papa namera waduhaye sha mwe namwe mwarireze bifine kabisa none urako aracingani yuko nukuvuga nukuvuga ikintu cyose muzoba mukeneye ikintu cyose muzoba mukeneye nije nzohora ndinda kubaha amafaranga none papa ntuze ko atakazi dufise muri leta cyane amico wabyaye ikigora none nyambari masirigisho mwavuze nangahe babibagirira kwa muganga kuranga papa uyahora ari 30 gusa barasize ko akamanyeri kamande ni 50. Nyene uko abikubwiye papa niko bimeze nukuvuga umaze kuba warakuze wararengeje imyaka urumva ko umuntu akura niko n'intuze nyene ikuranye nawe cubona nico gituma nkayo watujana tukira abana bari kuduca 30 mugabo ko twakuze baca baduca 50. burya nico gituma abavyeyi babisaba ko muzamura tujana twebwe abana hakiri kare urumva rero yose hamwe n'ibihumbi 100 umwe ni wewe jira 50 nawe erikiti 50. Oh my god. Oh hell no man. What the fuck? Hey, Jesus Christ of Nazareth. Arakwiye ibihumbi 100 mugende muze urakoze papa akoresha ibintu hazi koze sawa sawa mwe ni mugende none amahera yarasanzwe ariko ngaho duhuza n'ingoga akoresha umwanya ashaka erega hajya ubugira hano musatsi ntuzi ko mwaja ntuzi ko ababo yaduhe nyene mubwire none n'ingoga akoresha umwanya gaje nkine amafaranga reka yarungitse asigaye ko yaduha mana ikigongo ukoresha umwanya kode ni kombi mbe ndayigufatira ngaho kode andika 26 aka karamu turatuka fisi karanise so asani turu waje ubu gutakarana niyo ntakarana ko atakariho takara wewe ya inda budo ntakarije mfise phone reka ni nka James telecommande guys yahitakaye na buryo ntibo bawungutse kumbe nawe ntiwotaka sinawanungutse n'ubundi bari bwashitse bro bimure wamuvuga nimu uhora ubona kageze kuri 2 ngomena kageze kuri 1 n'ibice ngomena uyu munsi je kumena ni 40 gake ni 40 oya reka 40 nikoshika yashari aya mbere ndayasize urumva umuzungu nikikuguri kandi sije ko 26 umuzungu le nikirofa rekipera petura bona kageze oya rindira rekipera betikana shiridira kamaze yagiye nko kwicumi umutima kuri kuratera nabi aha baratuyire kadusubire kandi gishire beti yangu wena nakubwiye rekipera none ngaho buriya ngaho eshi nagore kandi nsi akumira umusazi beti yangu wena nakubwiye impanikinire oya shirindira none wogira ni ukaduza oya impanikinire cya uri kuravyitwara mu kutariko je nkamba nereka ipere kina nawe nda ubu bambagurika oya ntuze kuvuga ukibambagurika ni kofe ryo mu maso ikintu marero none woko bakamenya Nebo bakamenya kandi wese ukwera gumnura bamwungo place duce dufuka ngomba place yindi ndega pane ibintu byo kuraba mu ncamfuka no we twavuganye yuko tunoma rawuzi nkare ruvumbo kane giye twabonye kubu naho tibikoma nusubire kuvuga ahora bicedaga ko rega uvuze nyene gaca gakangukwa nyene ukuntu bisaba unume ngomba place yindi urabona ko yamahera agomba he ahubwo reka ndakwereke shishira telefone hejuru kugira umuzungu ntabone ko turi hano ahubwo nce ndayobeka nkoko umuzungu kandi kamera ikikubona mu maso cangira nkoko we turabisha hejuru none umuzungu ari umuzungu ari ino canka rene Eragana ko kamera tuzatwayeretse none umuzungu ari he reka umuzungu hano hose bugerabira kuri kamera yacu
reka tuce turabisha hejuru gutya wabonye ntaca kumenya niyo turi peti yangu prasa amafaranga ubaza guma yibaza ngo siyo turi mugabo urabona indege zose ko ari wagiye urazikanga zica zimeneka prasa mahera na yanyuma akimeneka nawe ndakumenya akimeneka ndakumenya umutwe reka nze nkwereke gusa wowe ugigakanga nzoba ndakumenya amazi unume gusa oya peti rekipera rega na yanyuma wabone kuntu gakanga rega yanyuma yo byasaba kuri rekipera hasi na yanyuma wowe turinde yangu uje gushika mu kidisi rero apeti we nawe wabonye yuko oya ubwo urumva bwo ne ugakangiye ikibazo sije nagakanza ajya byasaba kuri rekipera hafi rega mahera yanyuma rekipera hafi kugira ngo ngeretse imitahe kugira ngo ngeretse imitahe Naba nk'umuco gakanga ne nk'ubudahanisha cyakura wundi mutaye tukura ngo mu ajarabo kuntu uwo mwese kroka adutite basi na se mwaje wawe nikijya bajana ni baraciye ubwenge nyambabaza ko ari jewe wohenda umwaje baciye ubwenge ibintu by'ubuhesi ko ababimenyereye bro rero je simana kuntu tuca tubigenza ne tuca tumusigura papa ko twayasize oyo muvyeyi agumara umuvyeyi rege gito gitabwa iwabo we tugende ego bro oya waba urafata iryo tabi je nikiracamwe aho ukuntu nyene ntiriko ndakina kadege gusa ntikiracamwe neza ndaje nta na kimwe oya biracamwe nta na kimwe we rindira tugende papa tuza kumubwira ati mzee ujya rero agatunzi kadutwaye amahera turika bakavye mu mifuko dusanga inoti fye ujya rero ukuntu inoti bayibaye bataye agatunzi ntako yemera ntikazi ko naba ko kanaba abantu bavutse kera nibo bakazi ahubwo ariko baravuka nibo bataza agatunzi carico ariko inoti babanza kuyica agatwe gatoya nkuko kugira ntitwagwe n'agatunzi bakayikebako bakayikebako agatwe gatoya muzehe ndazi je ndaza kumutekinika ndazi inoti arayitwongera ndinze nanegwa no gutekinika muzehe nkuryaho nuko babaye ukiri ngaha tugende wewe rero ni ubimubwira nta na kimwe abahungu mwe ko numva muza muraharira ngo duce tumubwira ibiki mumbwira ukuvuga papa ibintu twari tuje kukubwira nuko yamahera agatunzi kayadutwaye burya wari wibagiye kuyaca umutwe murambabaje kabisa murambabaje none mwombarira yuko ubunyana n'ibihumbi jana byose bigiye ngo agatunzi ngo kayabatwaye agatunzi koko kaba kameze gute ibyo bintu byose ndabitaho agatunzi papa ni kakantu urubona amahera baba ketuye ko hariya ku mutwe bahakecuye kwitwanga nyene bagakura ku mutwe hade rero baba nkagatunzi ko kayatwara we nawe ntiwayaciye umutwe wavyibagiye reka ndabongera yandi mugabo mumenye yuko yarayanyuma kandi ivyo muri ko muravuga je ndayaca umutwe mumenye mugabo yuko yarayanyuma Lord of Jesus, see my head. narongeye ibihumbi jana mugarira abahungu banje ibintu cyese byose ko ndabitahura n'amanyanga unyenda bahaye ibihumbi jana genda ngo gatunzi karatwaye unyenda bongera yandi bibaye amajana 2 reka jewe ngo ndabagende ku makaranda yabaye amafaranga ibyo bagiye kuyakoresha kandi ubwo akatwigaruja yaturiye wereka waponoka cyena je uho twanayatugi ashikireko prasiriza rimwe senkani asigare senkani asigare senkani abijya ibintu byo kuzura doga ukinisha igihumbi angahe cyamunana ujya n'ububwa kandi rero ubu tuzakurikirira n'imiburiburi mu 30 we nakubwiye ugasubira kunkomera kadege niko feje mu maso si bwabo oya sinsubira neje aho wibaza rero ngo simba nkene ipinda reka shago fye aha rero turatanguye abone prasi mbo prasi jangahe senkani none rekipera peti senkani ishiputarawe nushaka wewe prasa senkani ugacuka umugize nkuko telefone nyamba wo bukora amahera ndaba bari kipera none wese wagakanze we nakubwiye yuko atamuna warabonye umuntu akina akakampa senkani yanyuma usubiriye kuvuga cyana kumena amaso gira telefone neza ucumena amaso ayo mahera nayo kwa tutarana barabaho nyene bakamenya wanakubwiye uco no mari uri kiropo wana warabonye umuntu akina agacagira telefone nkuko wese nakubwiye ko umuzungu yakubona reka amahera saya mabuye peti yangu umuntu akora niba inkware akabara kibundira none raba barayama naho rero wari wibunze bakagize nkuko none nagize gute cha peti uri kiropo we ndusubira gukina na ubu dusigaranye amahigwe amagusa ayo nayo nayahe ko wigira umukaca naho tururubuye twikomeretse
hanyuma tuzavuga ko twahuye n'abambuzi baca barayatwaka nta bundi buryo Pete ahubwo reka mpige imbugita ndagucumite shaka undi mwari ko murampenda ngo babambuye kandi amafaranga mwe muyazanye mu bintu nk'ibyo reka mbwira ngenda kubwiye ngo